igikorwa gihambaye gitera ubwoba abanyaza amatongo n'ayandi matungo y'abandi, gitera ubwoba ababeshi n'ivyabona vy'ibinyoma, gitera ubwoba abafise impapuro ndangatongo z'amagendo. Ubu butumwa bushasha bwahawe Museveni n'ubutumwa bw'amahoro n'ubutungane, kuko bwibutsa abarundi ko ibinyagano bitera umugoshi bigasiga abana n'umuryango mu bibazo bidasanzwe. Banyakubahwa mwese, nk'uko twagiye turabimenyesha abarundi n'amakungu mu nama zitandukanye, Museveni warahawe ayandi mabanga yo kwiga, gutohoza no gutunganiriza abafise amatati yerekeye amatongo n'ayandi matungo vyanyazwe mu gihe c'amakuba n'ubwicanyi vyashikiye Uburundi muri kahise. Ku bakiri bato, nyakubahwa Buramatari, ku bakiri bato hari ukuri Museveni ushira ahabona baratangara kuko bavyumvise ubwa mbere, baratangara kuko n'abavyeyi babo batababwiye vyinshi kuri kahise, kuko bimwe usanga biteye ubwoba, biteye n'isoni. Ku bakuze naho bagasanga ivyo bari bazi canke barabwiwe ntaco bipfana n'ukuri kugiye ahabona. Ico twotegera ni kimwe: amakuba ashikiye Uburundi yahekuye imiryango myinshi, yongera inyaga abanyagihugu benshi. Nico gituma gutohoza ukuri ku vyanyazwe bigiye kuba igikorwa gishasha muri Museveni, igikorwa gihambaye gitera ubwoba abanyaza amatongo n'ayandi matungo y'abandi, gitera ubwoba ababeshi n'ivyabona vy'ibinyoma, gitera ubwoba abafise impapuro ndangatongo z'amagendo. Ubu butumwa bushasha bwahawe Museveni n'ubutumwa bw'amahoro n'ubutungane, kuko bwibutsa abarundi ko ibinyagano bitera umugoshi bigasiga abana n'umuryango mu bibazo bidasanzwe. Abarongoye inzego zitandukanye z'igihugu batwumve kandi bashigikira Museveni. Abanyazwe benshi barazi ababanyaze, abanyazwe babaho mu gahinda, imfuvyi n'abapfakazi baritunye uratondera. Abarongoye abandi mu mitumba, abarongoye abandi muri zone, abarongoye abandi muri komine no mu ntara, mwese nimuhagurukire ukuri kubohora imiryango n'igihugu, kugasubiza agateka abakambuwe. Imyaka rero ni myinshi, imigwi imaze gushinga ubwo butumwa bwerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo imaze kuba myinshi mu gihugu. Bashinga ntayo bapfasoni, tuboneyeho kubashimira ko abatari bake muri mwebwe mwitavye akamo k'umugwi kabasaba ko mwofasha mu guhimiriza no gutanga amakuru, cane cane mugahagararira imfuvyi, abapfakari canke abapfakazi banyazwe
ivyabo n'abitwaje igikenye. Niho ukuri kuzotsinda ikinyoma, niho ukuri kuzosubiza iteka Uburundi, niho ukuri kuzoca urubanza kugira imyidogo n'ubwicanyi bihere mu gihugu cacu. Kw'izina ry'abo dusangiye ubutumwa, nagira kandi nshimira abafise amazu canke amatongo bari baranyaze muri kahise, bamaze kwicarana no kuyaga n'abo banyaze. Nyakubahwa Buramatari, turamaze kuronka abarundi banyaze bamaze kwemera kwicarana n'abo bari baranyaze, kugira bashike ku nkingi ihambaye y'umwumvikano, ico mwibwirizwa dukoresha bise arrangement amiable. Bariho baraba benshi, ariko bariho. Hariho mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati abamaze gushika ku masezerano yo kumvikana. Abo bose turabakeje. Muri severe twifuza ko abumvikana boba benshi mu gihugu cose. Muri severe twifuza ko abanyaze abandi batosiga abana babo mu butunzi bivye, abagandaguwe, abahunze canke abamaze gushengera. Uyu munsi rero tukaba twatumiye mwebwe mufise amabanga atandukanye, namwe muserukira imigwi itandukanye y'Abarundi, kugira tubamenyeshe ko umugwi severe waraye utanguye gukabakaba ico gikorwa co kwiga no gutohoza amadosiye umaze kwakira ajanye n'amatati y'amatungo n'ayandi matungo vyanyazwe muri kahise. Iyi nama rero ni iyo gukebura Abarundi, iyi nama ni iyo gutegura Abarundi, cane cane abicaye mu mazu n'amatongo atari gwabo. Iyi nama ni iyo kumenyesha Abarundi ko ingingo za mbere z'umugwi severe zigiye kumenyeshwa abanyazwe n'abanyaze. Twamaze gushimangira ko muri aya matati ukuri ariko kuzoca imanza. Twongere dusaba Abarundi bose n'abanyamahanga ntibasubire kugura amazu canke amatongo batazi kahise. Ntibasubire kugura amazu n'amatongo batazi kahise kayo mazu, batazi kahise kayo matongo, kuko ivyanyazwe ntibigurishwa. Inzu canke itongo bigurisha bene vyo gusa. Ayo niyo mategeko akora kw'isi yose. Tubishize mu kinyamazuru, hari abantu bataramenya kwitwa propriétaire ko bitandukanye no kwitwa possesseur. Benshi bari possesseur, ntibari propriétaire. Aha mu gihugu cacu hari n'imfuvyi, hari n'abapfakazi bafise impapuro ndangatongo basigiwe na ba se wabo imbere y'uko bagandagurwa. Uri muri iyo nzu mushasha yayinyaze canke yayiguze, akaryamana impapuro za magendo, yibagiye k'umwana k'umupfakazi bafise titre de propriété z'ukuri. Mufata iryo jambo propriétaire aratandukanye na possesseur. Banyakubahwa mwese, umugwi severe waramaze kwandikira leta, namwe niyo muserukira mwebwe twatumiye, uyisaba kwitegura
gushigikira ubutumwa bujanye n'ivyanyazwe. Hari ivyanyazwe na leta, hari ivyanyazwe na leta, hari ivyanyazwe na leta, nabisubiyemo: amazu, amatongo n'ayandi matungo. Hazokenerwa ikigega kizofasha abanyazwe iyo ivyabo vyazimanganye. Bavyita mu kinyamazuru Fonds d'indemnisation et de réparation des victimes. Fonds d'indemnisation et de réparation des victimes. Iki gikorwa kirahambaye cane kuko kiza gishigikira amahoro n'ubutungane mu gihugu cacu. Ibi birategekanijwe mw'ibwirizwa rigenga umugwi severe. Mu ntumbero rero yo gusubiza agateka abarundi banyazwe ivyabo, umugwi severe warahawe ububasha biciye mw'itegeko riwugenga mu ngingo yaryo ya 11 agace ka 2 bwo kwihweza no gutunganiriza abarundi bafitaniye amatati y'amatongo n'ayandi matungo, yaba ayarakiri mu mugwi CNTB yugaye, muri sentare CSTB itagikora, tutibagiye n'ayandi atari bwaje muri izo nzego ntejeje kudondagura. Umugwi severe uremerera abarundi ko umaze kwihweza no gusuzuma amadosiye atari make y'abawitura, mbere n'uyu munsi abatwitura babandanya tubakira, haba mu ntara arasurikira umugwi canke mu biro bikuru vy'umugwi biri Bujumbura. Iyo tuvuze arasurikira mu ntara, twashaka tubwire indongozi ziri ngaha ko dufise muri Butanyerera aha turi umukozi aserukira severe. Turafise uyundi ari muri Kayanza, turafise n'uyundi ari mu Kirundo. Mu ntara zose nka Burunga turafise umwe ari Makamba, babiri bari mu Rumonge, n'umwe ari Bururi. Muri Bujumbura turafise uwo twita umukozi wo mu ntara ari Bujumbura ku cicaro c'umugwi severe, turafise uri Bubanza, turafise uri mu Cibitoke. Muri Gitega turafise umwe i Gitega, umwe i Karusi, n'uwundi i Mwaro. Aho sinovuga ko nokwibagira Buhumuza, dufise umwe mu Cankuzo, uyundi mu Ruyigi, n'uyundi i Muyinga. Aha rero tubadondaguye kugira mwumve ko hari abantu bifuza gusimbira i Bujumbura barenganya abakozi bacu bo mu ntara bodufasha gukora ibikorwa vya mbere vy'amatohoza. Ico ndagishimitseko kugira ngo vyumvikane. Nyakubahwa Buramatari, mwaje gushigikira ba nyakubahwa mwese mu mabanga mushinzwe n'igihugu, batumire bahire, nagira mfate kano kanya kandi nibutse abarundi bose ko severe idaca imanza. Severe ntica imanza kuko umugwi severe atari sentare. Ikindi cyo kwibutsa abanyaze n'abanyazwe nuko nk'uko biri mu ngingo ya 11 agace ka 3 k'itegeko rigenga umugwi severe, ahaca genda bukeye kugira mu gusubire mu vyandike mugire mu vyumve bibinjire. Ingingo zifashwe n'umugwi severe ntizigiri iyungururizo mu masentare. Ingingo zifashwe n'umugwi severe ntizigiri iyungururizo mu masentare. Nico bise mu kinyamazuru pas de recours juridictionnel. Severe iratohoza ukuri
uko kuri kwamara kugaragara kugaheza kukaba ariko uca urubanza. None nk'inzu yanyazwe umushikiranganji canke umudandaza yagandaguwe mu 1955 canke mu 1972 mu gisagara ca Bujumbura, Igitega canke Ngozi, ubwo amatohoza yerekeye iyo nzu yogorana umugwi severe uronse ivyabona vy'amakuru. Inzu y'umushikiranganji ibizwi, inzu y'umusirikare ibizwi, inzu y'uwabaye umushingamateka ibizwi, ikigoro Burundi sukuri, ikigoro Burundi n'umugwi severe n'abatinya gusohora ukuri ngo babe ivyabona vy'ukuri, nayo ahandi ho ukuri kuba kuzwi n'abantu batari bake. Banyakubahwa mwese, twabatumiye kugira mwumve kandi mutahure ko gusubiza ivyanyazwe ari inyishu ihambaye muri politike y'igihugu yo kunwanisha Abarundi. Munkundire ndabasigurire mu majambo make ingene mu gusevera wiga amadosiye y'abamwituye. Ubwa mbere dosiye imaze gushika muri severe irandikwa mu gitabo cabigenewe, ikanashigwa mu mashini nyabwonko, igahabwa inomero. Iyo dosiye ica ibikwa neza mu kibanza cabigenewe kugira ngo tumenye ko yinjiye vy'ukuri kandi iri mu mutekano. Ubwa kabiri, hageze ko dosiye yigwa, haragenwa umugwi muto ukora amatohoza twita equipe d'enquête. Impande zose zegwa n'iyo dosiye zirahamagarwa, zikumvirizwa, ndetse n'amasura yazo akumvirizwa. Icegeranyo c'ivy'umwe wese yashikirije kikandikwa. Abagize umugwi muto w'amatohoza twarungitse mu gihugu baraheza bakishikira ku rubuga kuraba itongo canke inzu biri mu matati. Iyo umugwi severe utumye ku muntu yanyaze ntiyitaba ubwa mbere kubera akagagazo canke izindi mpamvu, turasubira tukamwandikira bwa kabiri, kandi ayo makete abiri abakwiye. Yasivye rimwe agasiba ubwa kabiri, iyo twamaze kumenya ukuri, ingingo zerekeye ayo matati zica zifatwa n'umugwi ushashe wose, nico twita assemblée plénière de la commission. N'imiburiburi haba hatonze abakomiseri 9 kuri 13, ico twita lokoro mu mategeko no mu mabwirizwa dukoresha. Ubwa gatatu, banyakubahwa, abakozi twarungitse ku rubuga kw'itongo canke hari inzu iri mu matati, abagize umugwi muto w'amatohoza barashobora kubaza ababanyi canke uwundi muntu wese babona ko yoshobora kubaha umuco wotuma ukuri kumenyekana. Ubwa kane, bamwe twarungika mu gihugu gutohoza bavuye ku rubuga, abo nyene bagize umugwi muto w'amatohoza baraheza bagaca batanga icegeranyo c'ivyo batohoje mu nama ya bose y'abakomiseri ba severe, kimwe na kumanita assemblée plénière de la severe. Aha rero ukumva ikintu gihambaye, nimwabona abakomiseri 3-4 n'umukozi wa severe yaje mu gihugu hagati kugira amatohoza, mumenye ko atanginga afatirayo. Uwo mugwi muto nta ngingo ufata,
umanukana icyo twita avis consultatif. Iyo ngingo nishikira mu mugwi wa bose. Iyo abakomiseri bose basanze ukuri kugaragara baraheza bagafata ingingo, basanze ukuri kutaboneka neza naho baraheza bakabandanya batohoza gushika ukuri kugiye ahabona. Ubwa gatanu ariko bwa nyuma, ukuri kumaze kugaragara ingingo iraheza igafatwa habanje kuba umwumvikano, bitabaye uko igafatwa vyemejwe n'abarenga ibice bibiri vya gatatu, bamwe 9 navuga vy'abitavye inama nk'uko biri mu ngingo ya 41 ibwirizwa rigenga Museveni. Aha rero ndiko ndarangiza rino jambo, hari impanuro twoha abarundi bose batwumviriza bitura umugwi Museveni. Amatati twakira ni menshi cane. Abitura umugwi nibige kwihangana, ntibandikire umugwi ku munsi wa mbere ngo bace bishuza inyishu ku munsi wa gatanu. Ico ni impanuro. Impanuro ya kabiri, turafise abavukana munda batwandikira bitura umugwi. Ubwo amatati y'abavukana yarakwiye kuza muri Severe, kandi ataca apfana n'ibihe vy'amakuba igihe caciyemo. Twe tuvuga tuti oya, abona abantu bashaka kunaniza umugwi Severe. Impanuro ya gatatu, turafise abapasitori benshi b'amashengero atandukanye bapfa amatongo n'ubuserukira ishengero. Ntimwumva ko abigisha ijambo ry'Imana bari bakwiye gutora inyishu iwabo nyene batarinze kunaniza umugwi Severe? Ni benshi dufise, ugasanga ivyo bigisha mw'isengero ntavyo bashobora gushira mu ngiro mu kurondera inyishu zijanye n'amatati y'amatongo. Impanuro ya kane, hari n'abandi barundi bagarukana amatati yaronse umuco ukwiye n'ukuri kudaharirizwa muri CNTB canke muri ya sentare CSTB. Abo bose badindiza politike yo kumwanisha abarundi, bagatuma banyazwe bama ku nzira no mu kabonye. Abarongoye intwaro bohagabira, kuko hari abarundi bamwe bamwe bama mu manza zidafashe na gato. Banyakubahwa mwese, kw'izina ry'abo dusangiye ubutumwa, nifuje kurangiza rino jambo ryo kuguruza ino nama ndabibutsa ikintu gihambaye mwese mwoguma muzirikana. Amahoro arama ntashoboka hari abantu bacicaye mu vy'abandi mu ntara zitandukanye z'igihugu. Amahoro arama nashoboka mu gihugu hari abantu bacicaye mu vy'abandi mu ntara zitandukanye z'igihugu. Hari abakiri mu nzu bazi ko banyaze, hari abakiri mu matongo bihagiye. Vyoba vyiza bikubisa agashi bakarondera umuti urama uzotuma abana babo babaho mu mahoro. Umugwi Severe uramaze kumenya ko hari abavyeyi banyaze abandi bakabihisha abana babo. Abavyeyi banyaze abandi bakabihisha abana babo. Abana bakavukira mu nzu bagakura, bamwe bakaja kubaka ingo zabo batigeze babwiye kuri iyo nzu bavukiyemo. Abarundi bose bibuke ko amatata adatorewe inyishu yamatera umudugararo
mu gihugu. Abavyeyi nabo bazi ko bicaye mu byo banyaze, bamenye ko bariko barakwegera abana babo mu magorwa n'ibibazo batagizemo uruhara. Kenshi na kenshi abavyeyi barasezera isi bakitwa ko basigaranye inzu canke itongo umwana canke abana babo, bukeye hakavuka amatati, abana bagatangara bakarira kuko batigeze babwirwa ukuri. None mu gihe ingingo zimaze gufatwa n'umugwi severe zigiye kuja habona, twobasaba iki ba nyakubahwa? Aha ni kugira mpereze. Ica mbere tubasaba kwakira no gushigikira izo ngingo, muhereye aho murangurira imirimo ya misi yose, mbere munahimiriza abo murongoye gushigikira izo ngingo zimurikiwe n'ukuri. Ica kabiri, kubandanya mukorana neza n'abakozi b'umugwi severe mu gikorwa co kurondora ukuri ku madosiye ataratanga umuco ukwiye. Ica gatatu, gutanga akarorero keza mu gihe ingingo zizofatwa zoba ziraba inshuti zanyu canke abagenzi banyu, leta canke amashirahamwe mukorera canke mwebwe nyene ubwanyu. Aha ko ndagize Imana abanishiragira buramatari, muhundire vuga akantu tuzohora gatuma mumenya ko twafashe ingingo yerekeye Ingozi mu Gisagara canke Musenyi canke mu Kirundo, tumaze guha kopi z'ingingo abadafitanye amatati, tuzoca twisunganya twitegure tubandikire ikete tubabwira tuti ya matati yerekeye Berahino na Berakumenyo y'Ingozi mu Gisagara yarayacitse, yarayarose inyishu, gutyo ruva yo kuzoba kopi y'ingingo twafashe, kugira ntihagire abaza kubabesha mu biro baza barira atakuri bafise, ingingo yaramaze gusohoka. Ica kane, musabwe gufasha bimwe biboneka mwishirwa mu ngingo, mushirwa mu ngiro ry'ingingo z'umugwi severe no mwiyubahiriza yazo.